banyakubahwa murabona nkuko nariko ndabivuga ibikorwa biracari byinshi aho mbere abavyeyi twese dufatanije mu butandukane bwacu iri shure rigera mu mwaka wa 6 mugabo twariko turiyumvira kuramurira tuja mu windwi kugira ngo abana baha bashobore kubandaniriza ngaha ivyo biri mu nteguro abavyeyi bamaze iminsi noneho imyaka itari mike biyumvira ngene bokongera ko ibindi birasi bakaba mbere baherutse no kwironsa itongo biciye mu buguzi igihande cefu baheruka kukigura cegukira ubushure mbere rikaba itongo rihetse no kwandikwa mu matongo ya leta yegukira ishure naho mbere bifuza yuko abanyeshuri bavuye mu mwaka wa 6 bashobora guca babandaniriza ngaha mu mwaka w'indwi gutyo ubundi mwaka hazoza mu 8 gushika mu 9 rikaba ishure ryuzuye rero banyakubahwa mudusanze ku kivi abene gihugu mwabonye ko baje kudushikira cyane cyane abarereye hano bari bambwiye yuko tubamenyesha aho dusanganye ibikorwa aho bigeze mbere ndetse tukaba dufise n'intonde n'indinganizo y'ibyo bifuza kubandaniriza ko kugira ngo ushobore kubandanya muri urugamba rwo kubaka rero nagira ndabashimire ko mwatwiyumviriye shimire n'aba bubahwa baje kudutera iteka muri rishira hamwe byiza cyane Madiko yaje uno munsi kudutera iteka mwabonye ko ningabanwa baje bayituzaniye mbere ndetse mukaba abana gamburutse muraza kuyitora hariye fo byukuri numva ibyishimo byinshi kumbure ngira ngo mwabonye aho ibikorwa tubigejeje aba bavukanye tugitangura kumenyana twaramenyanye ngira ngo baraza kubitubwira neza ariko byarabaye ngombwa ko bashika ngaha mbere banatuzaniye n'imbonesha kure karibu kuri rishure ngira ngo mwabonye mu ncamake ingene ishure rihema byo ribuze imigambi rifise twanagira ngo mbere cyo tugira ko mukanya mu dutekurira gakemanye navuze ko ntafise ijunja rikwiye ko yo gafundurura mugabo mukanya nabaye ndashima ko nababonye ningabanya namaze kuyibona ariko nagira ndabasabe banyongerera amashi menshi cyane nimba izi ntebe tuzitanze ishirahamwe ryacu abarizi suko ari twebwe turishira hamwe rikora ibintu dufise amafaranga menshi oya dufise uwo mutima wo gukundisha abantu igihugu kugira ngo umuntu wese amenye yuko ahaherereye afise ico yokora kugira ngo igihugu gitere imbere sabafise vyinshi batanga nabafise umutima wo gutanga bashobora gutanga wewe wahuri je wahondi urafise ico wotanga kugira igihugu gitere imbere rero mpamagarira urwaruka mu vyo rukora byose bishitse bagatera imbere bakaronka n'akayira na gatoya ko bashikana kure bamenye ko igihugu ari go rugo rwabo rwa mbere bavukiyemo batangure bagiteza imbere washaka mbere bobo bazi ubwanyuma bashira imbere iterambere ry'igihugu bobo bazi ubwanyuma niwashaka yuko igihugu gitera imbere mbere yuko wubaka inzu yiwawe banze wubaka igihugu kandi ntaho bizoja ivyo rero nivyo ndiko ndahamagarira urwaruka abantu benshi biteze urukiza ku bandi bantu mu bantu nta rukiza ruriya kwa mwene wanyu nta rukiza ruriya urukiza ruri muri wewe urukiza rukiza igihugu ruri muri wewe nyene niho runyegeje nta wundi muntu ashoboye kukurusha rero jewe ivyo nashobojwe n'Imana nabikoze ntanguye gushimira Imana mushobora byose yabishoboje uwo mutima ukaguma umbera nk'umutwaro kuri jewe nimba twiyumviriye kuri iri shure ni kubera ari shure ry'igihugu ni nkuko twari kuja n'ahandi hose umuntu wese ahaherereye entrepreneur ahaherereye niyumve yuko imbere yuko yubaka ivyiwiwe agiriwe akaryo nabanze yubaka igihugu
nshimira Imana mushobora byose rero yanshoboje muri uwo mutima. Ikigira kabiri nshimira umufasha wanje mu mukomera amashi naho atari ngaha. Siniyumvira yuko nari kubishika kibi bikorwa umufasha wanje tutari kumwe niwe yambaye hafi, kuko iki gikorwa kiri muri valere y'imiliyoni 4 urishira hamwe rikiduga, murumva ko kiba kitoroshe. Ukiba mu nzu panze ukiyumvira kuja gukora ico gikorwa, ni kuvuga n'umufasha wawe abafise uwo mutima umwe nawe wo gukunda igihugu. Abagira kabiri mukomera amashi abakozi dukorana bitanze ubudashira kugira ngo iki gikorwa tugishike, nuko bashoboye kumvira. Jewe nakoze mu murima ndimamwe, muri iki gihe ugwaruka niruhaguruke ku nguvu zago Imana yaruhaye, kwisi Imana yabahaye, harimo ubushobozi bwo guhindura igihugu cy'u Burundi kigahinduka neza. Hamwe bose bohaguruka muri uwo mutima bazoshikana igihugu kure. Ico nico cambere mpamagaye abamenyesha makuru kumenyekanisha. Abandi shimiye mu bakomera amashi, umukiriya wese yadushoreye akaza gukoresha ibikorwa byacu n'ishyirahamwe ryacu, kuko iyo abakiriya bataboneka izi ntebe ntizari kuboneka. Umukiriya wese yaje mu ishyirahamwe ryacu kuguraho ikintu namenye ko afise uruhara mu baguze iyi ntebe. Aho ari hose Imana imuhezagire. Abo ndabashimiye. Nta majambo menshi mfise novuga, nashaka kubatekerera akajambo k'Imana, kuko nababwiye ko ndumumenyesha Imana. Ikete rya Yohana wa mbere igice ca 2 ku murongo wa 17 muraryumviriza neza, si ryo kubatera ubwoba ariko ni ryo kubakomeza ngo mumenye ico mukwiye gukora mu gihe nk'iki. Ni ku murongo wa 17 haravuga ngo kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Amen. Amoca muvuga ngaho umuntu yarambye ngaha ku isi usanga yamaze imyaka 90, ariko Bibiri yivuze gukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Ibi bikorwa turiko turakora byo kwitangira abandi, naho tuzoba twarapfuye izina ryacu ntiritozimangana, uko niko kubaho ibihe bidashira. Nagomba ndababwire bene data, abantu bakoze ibibi iyo bapfuye baca bibagirana, ariko igihe cyose uronse akaryo gukora iciza ugakorera abagenzi bawe neza, ugakunda igihugu cyawe ukacitangira, ndetse no gupfa ukagipfira, wamaho ibihe bidashira. Nagomba ndabaha akarorero ka Rwagasore burya aracariho, ko n'ubu turamuvuga. Abantu bose bagiye bitangira igihugu, abantu bose bagiye bakora iby'ubuhizi, abo nibo bakoze ivy'Imana igomba, bamaho ibihe bidashira. Ugomba kwamaho ibihe bidashira, kuko ibi bikorwa uzokora no mwijuru uzobisangayo. Ibi bikorwa ukora byo kwitanga, namwe nimwitange kugira ngo mukorere igihugu cabibarutse. Ibyo niryo jambo nagomba kubatekerera. Ibyo ngaha ku isi birahera, twebwe imyaka yacu ntituzoshitsa imyaka 100 canke 200, ariko ibyo tuzokora nivyo bizodetermina ko tuzoguma tubaho canke tutakibaho. Ibyo niryo jambo nagomba kubashikiriza. Ibyo ni jambo ry'Imana mu ryakirana ubushobozi. Amen. Ikindi twagendanye n'irindi shirahamwe ryashoboye kudufasha mu mashirahamwe menshi twaterereje, bari batanze ibyo bafise. Ari shirahamwe umugenzi asanzwe ariko arubaka mu gisagara amazu, nawe yavuye hanze yitwa Fabrice Manirakiza, twaragiye asanzwe akora ibintu byo kubaka, nawe afise muri uwo mutima nyene, nawe nyene turamushimiye. Twari akaganuke nko kubana babigeme yaduhaye ngo tuze kubashikiriza, cyane cyane ku bana bakuze bisumbuye, bagira ngo ni nka Kenza baramenye kuntu babipanga, ariko ako kaganuke mu mukomera amashi yakatubungikanye. Ngiye kurangiza ndabashimira namwe bwe mwakakiriye. Burya muri ibi bihe mu bihugu bya Afrika benshi nayo n'abantu bashobora kwanka imfashanyo bataronsa amahera, ugasanga abantu bose mu mitwe barononekaye, bacavuga ngo none ivyo bintu bazanye ngo twe turonka mwiki, urumva ugasanga abantu baragoye.
mugamwe mwatwakiranye urukundo kandi ndashimiye abantu bazikoreye umuntu yikoreye intebe muze kumuturaba tumugurira ifanta umuntu yikoreye intebe ariko murabe ntimugire ntibarenge benshi tubagurira ifanta bakoze akazi gakomeye nabo nibadukomera amashi kuko twemeye gutanga kugira ngo mubi yo mburu uzikorera kuzishikana ino bakaca bazirekera hariya byaba ari kuba ari ibibazo sinari kuzisubirana inyuma kandi sinari kuzishikana ino ikindi norangiriza ko bandanya nensista kuri iki kintu kuko nico nashatse ko gishika kure umujene wese entrepreneur nta byinshi bibaho ku muntu nta nabike bibaho n'umutima gusa ni murabe ibyo mufise mukorera igihugu bigishoboka mukorera igihugu mu gihe nk'iki abantu babona ko bidashoboka mubaprouve le contraire mwerekane yuko murabahizi mwemere muce mu mahwa mwemere mugabo mugwana ingwano zo kwizera ni ugukora ibintu abantu bababwiye ngo ntibishoboka mugabo bigashoboka jewe kugira nshike kuri iki gikorwa uno munsi nagwanye ingwano zikomeye uyu munsi ndazi ko ndandikishije imbere y'Imana namwe muharanire kubabahizi mwandikisha ibikorwa imbere y'Imana nuko murakoze ijambo ndabashikirije ryarizi